Hello my people, this is BKTV, Burundi Kingdom TV. Bakunzi bacu mudukurikirana aho muherereye mu mpande zine zigize Burundi. Turabaramutsa cyane abari muri East Africa Community n'abari muri Africa, abantu barikana bari muri Malawi, Zambia, Mozambique, abantu barikana bari Qatar, Dubai, Texas, California, n'abantu bari Kuwait, Oman, Saudiya. Mwese turabasa cyane abari mu bibazo bitandukanye, mukomeze kwihangana abagwaje mwese manira babona. Hanyuma nkuko twabibabwiye uno munsi dufise umutumira dasanzwe yatugendeye. Wewe ukuraraba kino kiganiro gira subscribe, like, comment na share. Kiganiro ni The Road to Success. It's Moses on mic. Kaze cyane umutumira wacu. Murakoze cyane Moses. Ego nitwa Sammy Kingdom Boy. Nkaba ndi umustiliste ego va muri Kingdom Boy brand ya dufise brand bita Kingdom Boy. So mvuze brand barashobora kutaca bamenye icyo ari cyo. Ni marque nko wavuga Louis Vuitton, ya ni company nini cyane bita Kingdom Boy brand. Ego murakoze cyane. Iyo zina utubwiye waratwibye akazina natwe ni Burundi Kingdom TV. Kingdom Boy, what? Okay, bon ntitwabibye gusa bivana n'ubwamu bwari bwo. Ego. Mbo si nabonye izina ry'iwanyu ndarikunda gusa twebwe n'ubwami bw'Imana. Mbo Kingdom Boy bivuze abahungu b'ubwami, ariko sindiko ndavuga ubundi bwami. Ndimo ndavuga bwami Kristo yazanye. Yazana mwisi. Yes, sinzi namwe rero kari ibyo twamenya ko turiko turafatikanya nyene ku mubiri wa Kristo kugira ngo twagure ubwami. Ego. Ariko twebwe n'ubwami bw'Imana. Yes, turabahungu b'ubwami bw'Imana. Sawa murakoze umwanya uracahari shika tuganira nta kibazo wiyumve neza kandi turabona kuberewe ni uyambika rero hajya rero. Murakoze cyane. Ego. Yes, ni mbo sanzwe ari byo nkora. Nsanzwe ari byo nkora mu bisanzwe twebwe turongoza ubuzima cyangwa se akazi dukora turabanza tukabibaho. Kubera ko turizera yuko ibikorwa biravuga kurusha amajambo. Ubwa mbere yuko twemeza abandi kugira batugire ikizere. Ego. Turabanza tukabibaho kugira ngo babone ko tubishoboye. Yes. Exemplaire. None mushitsi wacu watugendeye wavuze Kingdom Boy yaje gute bimeze gute umuntu yumvise ijya mbere avyumva gute yo basangaye mukorera he adresse zanyu? Murakoze cyane. Kingdom Boy ya navuga yuko ni instruction ya mpwemu yera. Twarirose bivuye kuri mpwemu yera ko turabana b'Imana. Kandi byo turiko turakora turatahura neza cyane yuko ni ibikorwa by'umwami. Yego ni ibikorwa by'umwami dukorera mu ruvumera ku isoko. Ya ubu niho wodusanga. Ego. Turafise amashop abiri, shop numero R10 na R11. Winjirira ku muryango kuri 21 mu Buyenzi. Yes. Inyubako yo hashanye niyo yo hasi. Kubera ko hari gihe ibibanza bigorana cyane tuba ngira bazaronka ama address ashitse ku muryango arashaka kutuvugisha tukamuha address kuko kenshi tumaze kubona yuko iyo turiko turabwira abantu ngo bahadusange hari bibagora guca bahatora. Ariko kenshi amatelefone abariho communication iri easy barashaka kutuvugisha tukabaha address ariko ushitse ku muryango wa 21 ushitse ntangorane. Kingdom Boy ucuyibona ushaka kubegwa gushaza neza naho ucutumbera. None kamufrere ni yahe ntahe ya fashion Kingdom Boy mu karere bimeze gute yaje gute icimbo cyaje gute mukora gute inyuma y'imyaka 5 mwibona hehe? Ego majambo make. Wow. Urakoze cyane. Mbo mpere kuri ico Kingdom Boy intahe yacu nuko turiko turafata karere. Ego. Hariho igimani gukoresha ibintu na ukibaza ukitangarira kuko navuze yuko turaba designer. Turafise aba designer muri Kingdom Boy. Hari gihe dusohora umudeli cyangwa se designer twayisohora hanze abantu bakayikunda cyane. Turamaze kumva intahe z'abantu benshi batubaza eske amakoti mwambara style mwambara eske ziva hehe eske zikorerwa ngaha mu Burundi bikabatangaza. Ariko nagomba ndababwire yuko mu Burundi hari ibintu bihakorerwa kandi byiza. Ngiriye ko Kingdom Boy nyuma y'imyaka 5 turifuza yuko made in Burundi izabiteye imbere cyane gose ku buryo nk'umuntu ashobora kuza
tukamwambika ibintu byakorewe mu Burundi. Umva nagiza introduction hitangura hari ibihugu nagiye mvuga byo muri Afrika, Europe naho ntabishizemo cyane mugabo tavuze nk'umugabane wa Amerika hariya muri Azi. Ni kuvuga n'umuntu ari state ashobora gutanga commande ivuye mu Kingdom Boy in Burundi mukayisendinga hari kamushikira bien cyane gose. Umuntu ari Dubai akavuga ati nabonye style nziza y'Ubujumbura iwacu nshaka inshikiri no ari umurundi canke n'undi muntu wa hariya cyane gose. Nivyo mutegeka cyangwa mutamwe kubikora? Bo nagomba nkubwire ko kugeza ubu hari abantu benshi dukunda kwambika mu manza ndavuga ama mariage ama predote ugasanga ni nk'abantu bavuye hanze aba diaspora ubahwe ego ugasanga bavuye nko hanze bagiye kuza gukorera urubanza mu Burundi mbere tukibabwira bavuga oya impuzu nziza ziva Tiriki, impuzu nziza ziva mu Bushinwa, ziva Dubai. Mugabo tumaze kubereka ibikorwa dukora baratangara cyane. Kuba birivugira muri Kingdom Boy. Ibi byakorewe mu Burundi. Mbe bimeze kunuku. Tumaze kubereka amakatalogue y'abantu dukorana baratangura kuvuga ati bimeze neza. So bakabishima ukumva nyene yuko baracyafite ikizere gike ku gihugu ariko nibyo tugomba kubaprova dushaka kubereka yuko burya abarundi turashoboye ya abana b'Imana turashoboye turakunda gukora nk'amapati kenshi na kenshi muri Kingdom Boy ku basanzwe badukurikirana abantu bari hanze cyane baratwaprecia even n'abari za Tiriki abagenze bari za China bari hanze y'igihugu baratwaprecia cyane kibaza bati c'est vrai mukora ibintu byiza so rero kimwe mu bintu dushaka guteza imbere made in Burundi mbo ndazi neza yuko ama materiel ubu nizo zikiva hanze ariko ndazi ko igihugu kigena gitera imbere ari uzasanga haza ama industry akora ama materials so turizera neza yuko c'est vrai nyuma y'imyaka 5 turabona ama Kingdom Boy industry ama factory akora ama garment dusohora impuzu kandi zakore mu Burundi kuko birata birongereza akazi dushaka yuko abantu baronka akazi abajene benshi cyane yuko ari yerekwa ry'Imana nibaza yuko byose mva mushira n'Imana imbere none cyo cyumviro cyazanye timu yose canke n'umuntu umwe yakizanye kugira Kingdom Boy ivuke ni timu yose tufisiere kwa rimwe twahuye ku bwamwe mu yera turatahurana cyane namye ndabivuga wamye ubaza akantu kajanye na ndakubaza ati eske icyo cyumviro cyavuye he si wowe wayo from atere fondateur twarabagenzi ndafise umu twin bita Festus atere d'changement ego Stylist international so twari kumwe umugenzi turiko turaganira hama sinzi ukuntu harenganya umuntu aravuga ngo mwe muri aba Kingdom Boy ivyo bintu twese ako kanya twumva ibaye rema urumva ijambo rihishuwe twumva ni nk'ikintu kidukorokeyemo twumva company ravutse twumva dukwiye kwitwa aba Kingdom Boy mu nyuma turicara turabisetinga nuko Kingdom Boy yatanguye so ubu kugeza ubu turafise ama shop ariko turambika abantu mu mariage turambika abantu mu manza ama predote ama dot turambika abantu mu manza zitandukanye aba artiste turabambika nko ku bantu basanzwe baraba amashusho amasanamu ya y'indirimbo za full life cyangwa ku bantu bakunda kumubona muri ibyo wa gospel full life ariko no gusora indirimbo nziza cyane bita thanks ngira ku bantu batarayiraba barashobora kwandika full life tugiriye promotion nutana panga publicité yeah of course kubera ari umu Kingdom Boy nkaba ndi umu Kingdom Boy nkaba naje ngaha one family urumva yuko yes ni one family so nivyo turakora ibintu neza cyane rero nyuma y'imyaka 5 turabona ama industry turabona ama industry turabona dukora imideri international tubona tujya mu ma competition atandukanye mwisi aho nyene my friend I have a small question can I ask you none est-ce que c'est facile d'être styliste uri umuntu kijijwe ukaba mu modo umukizwa biroroshe cyane dusigurire neza urakoze cyane bo warubajije uti umuntu arashobora kuba umumodo umustiliste akijijwe cyane gose gute kuba we akijijwe kuko mu bisanzwe bijya bintu tubona by'abanyamideri benshi nubwo kenshi tubona ko ishengero ryo hambere byamaze igihe risinziriye tubona ko ingabire nyinshi turiko turaziharira abantu bo hanze cyane ariko ubutumwa bwiza icyo buvuga neza na neza buvuga ko
zijya nyambara ari z'abana b'Imana kubera ko Bibiliya usomye muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'9 havuga yuko turabami n'abaherezi. Uvuze umwami abantu barashobora kumva umwami nyene. Uvuze umwami uca wumva inyambara abami. Uvuze umwami hari byinshi wumva, amafinance menshi. Uvuze umwami wumva kuganza. Bo tuvuze kuganza none kandi bwami abakora abantu benshi batandukanye. Urumva ko ntibishoboka ko ushobora kuganza wambara nabi. None nk'ubu urashaka guhura n'umuntu akakwira ngo n'umwami yambaye impuzu zitera zije imbere ashaka kuvuga ati vraiment ujya umuntu n'umwami vraiment ntabimerita. So rero bijya bintu n'ivyacu. Rero ugukizwa n'ubuzima. Ugukizwa n'ubuzima. Ubuzima rukristo. Nubwo abantu babi fatu kutariko mugabo ugukizwa Kristo yatuzaniye ubuzima. Yatuzaniye ubuzima ariko kandi kubijyanye no kwambara neza birabiriye abana b'Imana. Sawa. Aho nyene cyenda kubaza none eske kwambara neza cyangwa kwambika abantu ni igikorwa cy'Imana? Oh my god. Ikibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe nuko abantu benshi bazi yuko igikorwa cy'Imana bavuze kubijyanye no gukorera Imana abantu baca bumva ibijyanye no mwishengero. Urashaka kwibaza ati umuprotokole abari karakorera Imana kandi nivyo ni byiza cyane. Umumizisiye muri eglise, umuririmbyi, umupastori ni byiza cyane. Mugabo ugukorera Imana kwa vrai cyangwa se ugukorera Imana ntikubera mwishengero gusa. Jewe be Moses waruzi ko nkamwe ibi bintu waba uri kurabikora mu izina rya Yesu waba uri kurakorera Imana? Bien sûr. Neza cyane yego. Ahubwo rero ukabutakaza ukamenya. Ndagafashe ndagacaki. Nka hamwe mu bisanzwe ibyanye n'amarezo sosio ni imihora myiza Imana yazanye kugira ngo Kristo abataramumenya bamumenye. Byaba ari kosa rinini cyane nje nga hava ntavuze Kristo. Yego. Rero ugukorera Imana igikorwa bita gukorera Imana neza. Kujya ikintu cyose ukoze umuntu agashima Imana biciye muri wowe icyo ni igikorwa cy'Imana. Rero ndakunda kwambara nk'umuntu kajya kumbara kwandikiye inbox agira ati vraiment uranyispira ingene wambara kandi uvuga ijambo ry'Imana. Turakunda kuronka izo ntahe nyinshi kuri Facebook muri ijambo ry'Imana ahantu hose muri ijambo ry'Imana. C'est vrai nihagira umuntu yumva muri we afashijwe n'icyo kintu wakoze aho ukoreye Imana aho nyene nduvuri kuraze. None ko abajene benshi bibagora gukorera Imana bakiri bato. None nirihe banga rihaje gukorera Imana ukiri umujene muto? Aho turabana ko ikiri muto kandi turumva ko ibintu by'Imana ari byinshi birimwo. None bishoboka gute duha umuco? Urakoze cyane. Bo icyambere nkuko umuntu yaba ari karadukurikirana akaba yumva Kristo kuko ndabiza abantu benshi Yesu baramwumva mugabo hari gihe Yesu bamufata nk'umuntu uraho gusa. Yesu n'ubuzima. Ibanga rihari nukwakira ubwo buzima nyene. Nukwakira ubwo buzima ko birivuga yuko abamwakiriye bose yabo basha bwo gucika abana b'Imana. Rero wakira ubuzima bw'Imana hari ibintu byinshi cyane utaba ukirarikira. Abantu benshi rero ugusenga babigize ibya dimanche gusa. Gusenga babigize ngo je nigire gusenga nsengere hafi nsengere hehe mugabo si wo mugambi w'Imana. Aho nyene ka mon frère ndakubatse none ko bavuka abajene benshi baje mu eglise bagikurondera inkumi canke imisore asanga umuntu ayagiye muri kwari yadwebeye cyane yari ya mugabo yagombye gusa visibility gusa bati nibabona ko nkijijwe abakobwa irira abana gusa cyo biravugwa. None wewe abajene nkabo baza gukizwa ibindi bintu binyegeje inyuma barondera wo bahanura iki? Merci beaucoup. Je ibyo sindavyemeye kuko ibyo bavuga ngo abajene benshi bajya mu ishengero bagiye ngo kurondera abakobwa ibyo vraiment je sindavyumva. Sinibaza ko ryaba ari ishengero ahubwo tugize Imana abantu benshi bakatuza ko baje kurondera abakobwa tukaba dutomboye kubera ko nubundi ishengero rya Kristo rirakeneye abantu bagwaye kubera ko umuntu nk'uwo abafise ibyumviro nk'ivyo abakeneye guhura n'ijambo rya Kristo ngo rimuhindure. Twaba dutomboye duhuye n'abantu nk'abo baza baje kurondera abakobwa mu ishengero bagacafatirwaye bahura n'ijambo rice ribahindura. Mwe Paulo
rice ribahindura kuko urumva uramutse nk'abo vrema ahubwo jewe numva boza nibaze vrema bakaza ari benshi nibaza ari benshi kuko ndazi Bibiliya avuga ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza ari ubushobozi bw'Imana bivuze ngo mwishengero nta kindi kivugirwayo n'ubutumwa bwiza uramutse rero uje uvuga ngo uje muri ivyo nibyo bikuzanye twaba dutomboye kubera ko ucura n'ubushobozi bw'Imana bugaca bugufata sawa tunasozera tunarangiza none wewe byo bintu uri kurakora inyungu maze kubikuramwo nibyo bikubeshejeho bikwambika kandi abona ko kuri umujeni iyo creativity mwe kwayigize nakaye kajambo wahanura ugwaruka ngo rureze amaboko utariko rurakora urubwira iki icyambere no babwira bo kwakira ubuzima bwa Yesu bo kwakira ubuzima bw'Imana kubera ko ngomba ndakubwire Bibiliya avuga ngo nta rindi tanguriro umwubakisha ashobora kubakako atari ryashizwe ko naryo ni Yesu Kristo burya ndamaze kubona nihereho kuri jewe so kuvuga ngo nari mfise nakazi wanashima mugabe ejo ntaho nabona ego kweri ejo ntaho nabona kubera ko maze gukizwa nacemenya yuko burya kugira ngo ubone ejo hazoza kazoza ko kugira ngo ukabone utiza kuburi mu buzima bw'Imana so rero nicyo novuga ariko kandi hariho nabantu bashaka kuba barakijijwe ariko badafise ikintu bashize kwa maboko Bibiliya avuga ngo Imana niyo iduha gukunda no gukora byiza abantu ntibagumize bareretse amaboko barindiriye akazi ka leta nubwo nakari keza ariko biramaze kuboneka neza yuko burya nta muntu numwe Imana yazanye mwisi adafite ikintu ashoboye nicyo kintu maze kubona Moses nta muntu numwe Imana yazanye mwisi kumenya rero iyo karama yayo mpano yawe nicyo ngira ndababwire icyambere umaze kwitora muri Kristo burya muri Kristo ucumenya icyo wahamagariwe gukora ego nkuko twitoye mu karere ka fashion hari abandi bazitora mu karere ka music cyangwa ka filme cyangwa se ko kujya mu gipolisi cyangwa se ko kujya mu bindi bintu byose bitandukanye ego kimwe gihari nuko abajene benshi bakorera ku kantu kajanye no kuva mu bintu ibi biti birori urabona ibintu biti birori bazi ngo ngume muhira weekend igeze sohoke ni byiza biracyari byiza mugabo abajene benshi ntabwo bari sensible mu bijyanye n'umwanya ntiba ariko bararaba umwanya burya umwanya uri kuragenda time is over umwanya uri kuragenda please rero uguma urindiriye yuko ababyeyi bazoguha ababyeyi ntabwo uzobahorana ariko kandi nubwo babahorana harageze igihe yuko nawe wibaho wiraba kuko avuga uti jewe ndavuye mu bwana ndakuze burya kuko umwaka ugiye burya nawe uri kurakura kandi uko ukura niko wa lisansi nawe kuba uri kurafasha ababyeyi rero icyambere umaze kubona icyo ukora uca urondera ubumenyi ukagira umumento umuntu wigirako kuko nta muntu numwe azoja mu kintu ahantu muri nosi hatari umuntu yagishoboye nubwo mu Burundi atawuhari ku isi yose arari kubera ko ubu ama Instagram yaraje Instagram zirahari ama WhatsApp ama Facebook ubu rezo sosiyo zirahari urashaka gukurikirana umuntu ari muri Amerika uri mu Burundi ucuraba umuntu wigirako kandi wigire kubabishoboye abageze ku tuzabo ego ugira umurore modo wawe ntubandanye uvuga ngo jereka nkora ibi mugabo reka jenga umeni nibanyeho akandi kantu Moses gakunda kugora abantu mu Burundi ikintu cyo kuguma ushaka kwikorana ni ikintu gito ni ikintu kimaze kuba kinini cyane mu Burundi kandi kitari cyiza ko tamaze kubona babiri basumba umwe kubera ko unity is power abajene rondera umuntu mufise ivyumviro bimwe muhuje kariyeri mufatikanye mushire hamwe kubera ko mu Burundi urumva avuga ati reka jewe nubaka izina jenyene reka jewe nkora iki jenyene ni vyiza ubishoboye mugabo ngomba ndakubwire burya babiri basumba umwe vraiment hakaba ari nk'umujene ari karanyumvise cyangwa ubundi muntu wese avuga ati je maze imisi nkora ibintu mbona bitavanse namuhanura kurondera umuntu bahuje kariyeri bahuje vision bahuje ivyo bizera bagafatikanya
bakavansa. Sawa, murakoze cyane tunabashimira cyane kukuntu mushoboye kwishura ibibazo n'ukuntu mutanze umuco n'ukuntu muhanu y'ugwaruka namwe bakunzi bacu makoma dukurikirana kino kiganiro gisangiza abandi gihe partage n'amakomantere yanyu dushimira mu cameraman wacu mwiza cyane kafata amasanamu mugira mu bamwe bahe murakoze.